muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. nshuti banywanyi mwongeye kwirirwa. mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na 22. Imiryango hafi ibihumbi 5 ituriye inkambi ya gisirikari ya Mudubugu ni mu ntara ya Bubanza birukanwe mu masambu yabo. Inzara kuno mutumba iriko iraca ibiti c'amabuye. Hariho umutama ageze mu zabukuru aheruka gupfa. Ubu turikeka ko iyo bayishwe n'inzara yari ntawe nikora, yarabayeho ku buryo bwo gutungwa n'itashi, aho uzahaca itasha urumva bica bibi. Inzara igeze ku rwego rwo hejuru kuva bafashe iyo ngingo. Uyu rero ni umwe muri abo Barundi ku ngaruka zo kwirukanwa mu masambu yabo. Muri Madagascar, Perezida Rajoelina yirukanye minisitiri we w'ububanyi n'amahanga kubera intambara yo muri Ukraine. Naho muri Nijeriya, abantu bitwaje imbunda ejo bateye ibitaro bica bamwe mu bakozi bashimuta n'abandi muri leta ya Nijeri iri mu majyaruguru y'igihugu. Ikaze rero, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Perezida wa Madagascar Andriy Rajoelina yirukanye minisitiri w'ububanyi n'amahanga Richard Randriyamandrato kubera ukuntu yatoye mu muryango w'abibumbye Loni yamagana Uburusiya ku cyemezo cyabwo cyo kwigarurira intara enye za Ukraine. Fideli Niyongabo araduha inkuru. Ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye ibihugu bigize inama rusange y'ishyirahamwe ONU byatoye ari byinshi cyane kwiyamiriza ivyo ryavuze ko arakigoro ko Uburusiya ku kwigarurira mu buryo budaciye mu mategeko intara zine zo muri Ukraine. Iyo nama rusange yasavye ibihugu byose kutemera iyo ngingo y'Uburusiya. Ku bihugu 193 bigize inama rusange y'ishyirahamwe ONU, 143 vyatoye gushigikira ingingo yiyamiriza kuba Uburusiya bwigaruriye izo ntara zine zo muri Ukraine. Vyongeye bisubira kwiyemeza gushigikira imbibe, ubwigenge n'ubumwe vya Ukraine. Abategetsi babiri bakomeye bo mu biro vya Perezida wa Madagascar Andriy Rajoelina batangarije itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko umushikiranganje ajejwe imigenderanire Richard Randriyamandrato yakuwe mu mabanga yiwe kubera ari mu batoye gushigikira ingingo y'inama rusange ya ONU yo kwiyamiriza ingingo y'Uburusiya yo kwigarurira mu buryo budaciye mu mategeko intara zine zo muri Ukraine. Ibihugu byinshi vyo muri Afrika vyaririnze kugira uruhande bifata ku bijanye n'ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine mu bitashimishije bimwe mu bihugu vyo mu burengero bw'isi. Gushika mu ndwi iheze Madagascar yari yagumye yirinda kugira ingingo ifashe ku matora atandukanye yabaye ku ngingo zerekeye ikibazo co muri Ukraine. Fideli Niyongabo, buretse kugenda utubwiriye inkuru yo muri Nijeri aho abantu bitwaje imbunda ejo bashimuse abakozi 10 b'ibitaro bica n'abandi bataramenyekana umubare muri leta ya Niger iri mu majyaruguru y'igihugu. Inkozi z'ikibi zirondera amafaranga zaranyuruje canke zirica abantu amajana n'amajana mu ruraruko bushira uburengero bwa Nijeriya. Abategetsi ba leta ya Niger batangaje ko abagwanyi b'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Boko Haram bigaruriye ibice bitari bike muri iyo leta. Baha amafaranga abanyagihugu bakabinjiza muri uwo mugwi kugira bagwanye leta. Amakuru aturuka mu bitaro igitero cyo ku munsi wa kabiri cyabereyemwo yatangaje ko abakozi bavyo barenga 200 banyurujwe harimo inshuti z'abagwayi. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano yatangaje ko abantu babiri bishwe inyuma y'uko abantu bitwaje ibigwanisho bateye ivyo bitaro bikuru ari benshi cyane. Buramatari wa leta ya Niger Sani Bello yatangaje ko igitigiri kitari gito c'abantu bishwe mu gitero cyo ku munsi wa kabiri cakozwe ku bitaro bikuru Gulu General Hospital. Igitigiri kitatangaje c'abandi baranyuruzwa harimo n'abakozi bajejwe ubuvuzi. Yamara ntiyatangaje ku buryo butomo igitigiri c'abantu bishwe. Muganga Dare Godia Ishaya ayoboye ishirahamwe ry'abaganga muri Nijeriya yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko abanywanyi b'iryo shirahamwe 200 banyurujwe muri uyu mwaka. Ivyo vyatumye bamwe muri bo bahunga igihugu kubera umutekano muke. Fideli Niyongabo, urakoze kuri ayo makuru yo muri Madagascar no muri Nijeriya. Nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no kuri internet wa radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho.
amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi. Umugambwe Sahwanya Frodebu uhamagarira leta n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye wakomokaga muri uwo mugambwe. Imyaka 29 irashize kuva uwo wari umukuru w'igihugu wa mbere na mbere watowe muri demokarasi yishwe. Pierre Claver niyo nkuru ukorera Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye. Imyaka 29 irarumanye Melchior Ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu matora ya demokarasi agandaguwe. Umugambwe yakomokamwo Sahwanya Frodebu uko bukeye uko bwije wifuza ko homenyekana bamwishe n'icabi batumye. Pierre Claver Nahimana atwara uwo mugambwe yavyibukije mu kigeno yahaye abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwibuka uwo yahavuye agirwa incungu ya demokarasi. Turongera tugashima intambwe utungane bwo mu Burundi bwashiseko yo gushengeza mu butungane ibihangange vyategetse ihirikwa y'ubutegetsi biciye mu gusesa amaraso itariki 21 Gitugutu umwaka wa 1993. Gusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko kuri bishoboka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza, harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barenguswe imbere y'ubutungane. Umugabo Sahwanya Frodebu umusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko bukora ibikenewe byose kugira ngo imiryango yabuze muri ico gihe imfuvyi n'abapfakazi ko boshirwa n'ingoga mu murwi w'abasaba indishi y'akababaro. Uwo mugambwe watangaje ko hari abamaze iminsi bawuhanura kwitura ubutungane witwarira abanyamahanga boba baragize uruhara muri ubwo bwicanye. Ico bikoze Nahimana yavuze ko iyo nzira umugambwe wiwe utazoyifata kuko atavyemezo bikwiye bafise. Abarundi bonyene nibo bari muri ivyo. Twama twumva yuko abantu benshi bavuga ati muraraba neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma. Ivyo twebwe nta vyemezo tubifitiye. Turamaze kumva n'abandi bavuga bati oya muraraba neza aho Ndadaye bamwica ngaha mu Burundi hariho abanyarwanda bari bahari b'abatutsi b'abahutu bagira bati ni mubikore. Ivyo twebwe ntavyo tuzi. Ubutungane bw'u Burundi buherutse gushira habona urutonde rw'abantu 17 bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi bagerezwa itembagazwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye yakomoka mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'1993. Abenshi muri bo bari intwazangabo mu gisirikare. Ku isonga haza mugenzi we nawe nyene yahoze atwara Burundi aherutse kwitabira Imana mu gihugu ca Mali, Major Petero Buyoya hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'ibicocoro mu gisirikare ca kera. Abari mu gihugu barafashwe barafungwa barimwo General Celestin Ndayisaba, abakoroneli nka Gabriel Gunungu, Rora niyo nkuru na Anise Nahigombeye bakuwe mu karuhuko k'izabukuru. Abandi barahunze igihugu barimwo Alphonse Marie Kadege yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Abenshi muri abo batari mu gihugu baciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose, abandi bakatigwa gufungwa imyaka 20. Bagirizwa ivyaha bitatu bikuru: ukwica umukuru w'igihugu, gutemba ubutegetsi hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umunyamategeko Janvier Bigirimana akurikirana hagufi iyo dosiye yemeza ko urwo rubanza rurimwo agashavu k'ubutegetsi ku gisirikare n'intwaro z'imbere y'umuzo w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ico bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hari abamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwe, ahubwo ni ikintu ciza cyane. Nibyo twama dusaba ubutungane twiteze n'ubutungane buzoza bwerekana ivyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa. Ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe, bufata akantu kamwe mu bintu vyinshi. Tufata yuko ari kugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko. Ubwicanyi bwahitanye Perezida Melchior Ndadaye nabo bari basangiye kurongora igihugu bwakurikiwe n'indyane za politike zahitanye abantu. ONU ivuga ko barenga ibihumbi 300 bo mu bwoko bw'abatutsi. Naha umugambwe Sahwanya Frodebu usaba ko ukuri komenyekana. Harabaye amankete ariko Frodebu yavuga iti ibintu sivyo. Ico gihe procureur general yarahari yaraciye ashiraho umurwi wakwiye mu gihugu cose, aho bavuga bati abaragiye mu bwicanyi bwakurikiye barabafashe bose babazana mu gasho. Nkumbure ikibazo kihari mbega byaraheze, mbe ni kuki ubu bitosubirwamwo?
idose y'ubu bwicanyi yashizwe mu mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe. Gusa abacitse kw'icumu muri iyo myaka yo kuva muri 1993 bavuga ko uwo mugwi severe udashaka kwitaho ivyabo maze ugashira imbere ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Severe wemeje ko bwahitanye abahutu benshi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. Tukiri mu Burundi, imiryango hafi 5,000 iba ku mitumba 7 yegereye inkambi ya gisirikare ya Mudubugu mu ntara ya Bubanza birukanwe mu masambu yabo. Ni inkuru y'ijwi ry'Amerika yakoze yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye nawe ukorera i Kigali mu Rwanda. Iyo miryango yirukanywe mu matongo yayo mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Amakuru duhabwa n'isoko ryacu avuga ko iyo miryango yategetswe n'umukuru w'ikambi ya Mudugudu kwimuka ikarondera ahandi ija kuba kuko ikambi ikeneye ayo matongo kandi ko ari aya leta. Aba ni bamwe mu banyagihugu birukanywe muri ayo matongo. Twebwe rero basokuru twari dufise amatongo badusigiye batoza kuba turiko turarima kugeza izi saha barayadukuyemo, igisirikare carayadukuyemo. Ikibazo dufise rero ni inzara irisha abantu, twebwe turahwereye. Databukwe n'umwe mu bari bararose iryo tongo, yari yarirose ku mwami na Rusage. Nikuga rero abana yari yahavyariye bari bashaje. Umugabo wanje yapfuye ahamariye imyaka 65 kandi niho yari yaravukiye. Bakihaba rero ni iyo kambi y'igisirikare ngo ntani yari ihari. Iyo kambi ishikira aho hane Gihungwe yaje isangaho abanyagihugu aribo batanguye kuhaba. Ibintu biruko mu gihe aba banyagihugu bavuga ko amatongo aribo batanguye kuyashikamwo imbere y'uko ikambi ya Mudugudu ihashika mu mwaka w'1985. Uyu mutama w'imyaka 76 avuga ko ariho yavukiye, yemeza ko amatongo ari yabo bwegu. 44 mvuka kwezi umunsi basukuna basokuruza batumye ko amatongo ari yari heteshwe nta namba. Uyu munsi mu 2022 abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bayiganiye ko babujijwe gusubira gusoroma ibyo bari bararimye. Icibagiwe coco no gusubira kuyarimamwo. Ubuserukira umugwi w'abanyagihugu baturatujwe mu matongo bavuga ko ari ayabo, Pascal Nzikwinkunda, avuga ko ingaruka mbi zimaze kwibonekeza kuri bamwe muri abo harimo n'imiryango irenga 200 imaze guhunga igihugu. Inzara kuno mutumba iriko iraca ibiti c'amabuye. Nukuvuga hariho abo twikeka ko bamaze kwicwa n'inzara. Hariho umutama ageze mu zabukuru aheruka gupfa. Nuvuga turikeka ko iyo bayishwe n'inzara yari ntawe nikora, yarabayeho ku buryo bwo gutungwa n'itasha. Aho uzahaca itasha urumva bica bibi. Inzara igeze ku rwego rwo hejuru kuva bafashe iyo ngingo. Twese rero mu minsi imbere turahunga tutazi yo duhungira. Isoko ryacu ritubwira ko kugeza ubu igisirikare ataco kirashikiriza kuri ayo matati ari hagati yaco nabo banyagihugu. Ariko buramatari w'intara ya Bubanza Nizigimana Cleofasi avuga ko ikibazo yagishikirije inzego zo hejuru. Aho hari ku munsi wa mbere w'indwi heze abanyagihugu bagiye kugaragaza umubabaro kubiriwe. Byongeye uburongo yabavuga ko banyazwe amatongo avuga ko bitwaye ku nzego zitandukanye zo mu ntwaro gushika no ku muhuza w'abarundi. Ariko kandi abandanya avuga ko bakeka ko ari umugwi w'abasirikare bo mu nzego zo hejuru wowe ugomba kubanyaga utwabo. Ni hamwe ikintu umurundi w'uno munsi akwereka imbere utabona ibiri inyuma. Igituma tubona ko ibi bintu ari ikintu kinyegejwe inyuma y'ikindi nuko ibikorwa bazanye atabishasha ari bya bindi byahora bikorerwaho. Umukuru w'umutumba Rugunga umwe mu bibako n'imiryango ivuga ko yomowe mu matongo yabo, Ruvugo Celestin afise cyasaba umukuru w'igihugu kubw'abarongoye. Nta handi hantu hasi hejuru hariho bashobora gukubita isuka atari aya matongo. Yukuri turasaba Sebarundi ko yogira ico akoze nk'abantu tujejwe intwaro dusanzwe duserukira bene gihugu. Turafatwa n'agahinda kenshi yo tubonye abene gihugu dusanzwe tuvugira bariko bamwe bahunga bava mu gisagara kubera ikibazo babuze aho bakubita isuka. Umuhinga mu bijanye no gutunganya amatongo avuga ko ingorane z'amatongo ziri hagati ya leta n'abanyagihugu leta izifisemo uruhara na cane cane kuva mu ntwaro y'abakoroni. Ku bwa Emery Nukuri asigura ko abadagi n'ababirigi bari bashinze ko amatongo yitirirwa leta ari amatongo atagikorwa ariko arakorerwamwo na bugingo n'ubakaba ariko bikiri. Uyu muhinga arafise icahanura leta mu ntumbero yo gukinga amatati n'ingaruka mbi ku banyagihugu afatiye ko haheze imyaka myinshi ikambi ya gisirikare
gisirikare ibanye neza n'abarongoye. Twifuza ko leta yogira ivya expropriation ari uko yabuze ahandi ifasha tu umwaka nzogira expropriation nka 200 nzozigira mu ntariri mu ikomini iyi nzobangira nkore imigambi iyi icitegura n'umuzibukiro burya umuntu bazomwimura baca bamuha n'umuzibukiro na cyane cyane ko umuzibukiro leta ushize ku gihe ubu wawudugije kugira ngo umwene gihugu ntarengane. Iyi miryango irenga 5,000 iriko yimugwa mu matongo apima hegitari zirenga 1,000 ziharugwa ku tudugudu 7 turi mu makomine 3 imwe ni Buganda yo mu ntara ya Cibitoke iyindi Bubanza hamwe na Gihanga ziri mu ntara ya Bubanza iri mu kambi ya Mudugudu ikora ibikorwa byo kwitegurira gufasha kugarukana amahoro mu bindi bihugu. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. yari inkuru rero y'ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi ku kibazo cy'abantu bimuwe hafi y'inkambi ya gisirikare ya Mudugudu mu ntara ya Bubanza. Noneho ikiganiro bungabunga ubuzima, Eugene Mukankusi. Ndabaramukije mbashimira ko muri kumwe natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Ndi Eugene Mukankusi, ikaze mwese. 50 byibura by'abantu batuye isi ntibabasha kubona ubuvuzi bakeneye, kandi miliyoni 100 baguswe n'ubukene bitewe n'ubuvuzi buhenze nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ibivuga. Ababirebera hafi bavuga ko ubuvuzi butagira uwo buheza ari inkingi ikomeye yatuma abantu bose babasha kubona serivisi z'ubuvuzi bakeneye bitababereye umutwaro. Bavuga ko ubwo bwishingizi kuri buri wese bugamije gutuma serivisi z'ubuvuzi zivugurura bikarinda ubuzima bw'abaturage ikintu cyose cyabangamira, kandi bikabarinda ubukene buturuka ku burwayi. Abashyigikiye ubwo buvuzi butagira uwo busiga inyuma bavuga ko bituma byorohera abarwayi bose kwivuza. Cyakora ababurwanya bavuga ko bufite inenge, harimo gutuma umwimerere w'ubuvuzi abantu bahabwa ugabanuka. Aha bavugamo nk'ibijyanye no gutegereza igihe kirekire mbere yo kubasha kugera ku nzobere mu buvuzi ku ndwara runaka. Serivisi zinyuze mu buvuzi budaheza zishyirwamo amafaranga na za guverinoma 100% cyangwa mu buryo bucagase. Abaturage b'abasangwa butaka bazwi nk'abasigajwe inyuma n'amateka bo mu mudugudu watera imbere mu Rwanda bamye bagorwa no kubona serivisi z'ibanze z'ubuvuzi. Imbogamizi nyamukuru ikaba ikiguzi cya serivisi z'ubuvuzi. Leta yafashe zimwe mu ngamba zigamije kuvana icyo cyuho binyuze muri gahunda y'ubwisungane yiswe Mutuelle de Santé. Tukiva mu masamba twagiraga ubwigunge, twaba turwaye tugatinya kuza ku bitaro, twagera ku bitaro tukatinya kuzayo, no kubyara tugatinya kuza kubyarirayo. Ariko umubyeyi wacu Paul Kagame akimara kumenya uburenganzira bwacu yaduhaye mituweli, araturihirira, abana bararwara tukabazana ku bitaro nta kibazo. Iyo mfashanyo ishingira ku bukene mu mikoro, itangwa mu byiciro 5 bigendanye n'amikoro biva ku nyuguti ya A kugera ku ya E. Ingo zo mu rwego rwa E ni zifite amikoro ari hasi cyane kurusha izindi. Izi ngo zishyurirwa ubwisungane mu kwivuza buzishyurira serivisi z'ibanze z'ubuvuzi nta kiguzi, ndetse zigahabwa n'imiti ku kiguzi kigabanije. Leta itarandihira yaragoraga kubura amafaranga yo kwivuza. Abayobozi b'urwego rw'ubuvuzi bavuga ko uruhare rw'abaturage rukenewe mu gufasha mu kubaka icyizere. Kimwe mu bisubizo ni ugukorana n'abajyanama b'ubuzima bari muri buri mudugudu. Mu kazi kabo harimo guhugura abaturage ku ndwara zitandukanye, gusura ingo bagenzura uko ubuzima bw'abazituye buhagaze, kwibutsa abagore batwite igihe cyo kwisuzumisha, n'ababyaye bakabibutsa amatariki yo gukingiza abana. Nkibyara umwana wa mbere njewe yarwaye inzoka, ubwo ndagenda mukina nimbaza ababyeyi bakuru timundagira umuti umwana wanje yarwaye inzoka. Baragenda banyahirira ibyatsi by'inzoka, ariko igihe mboneye mituweli namujanye ku bitaro, ngezeyo baramuvura, banshi igiceri cya 20 nicyo natanze. Abari mu cyiciro cya E banagenerwa izindi mfashanyo mu mibereho nk'inkunga y'ibikoresho bitanga umuriro w'amashanyarazi ukomoka ku mirasire y'izuba mu ngo zabo, kimwe na gahunda mbonezamirire.
Profesor Mohamed Nasir Sambo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ubwishingizi mu kwivuza mu gihugu cya Nijeriya, aratubwira ibindi byerekeye inzitizi n'amahirwe yo kugira ubuvuzi butagira uwo busiga inyuma. Once you are employed in an organization that has about 10 staff and more, you are part of your salary and contribution from. Iyo ukora mu kigo gifite abakozi bagera ku 10 cyangwa barenga, ushobora kubikora. Igice cy'umushahara wawe hamwe n'umusanzu uvuye ku mukoresha wawe bikazakusanywa bigahurizwa hamwe mu kigo cya leta gishinzwe ubwisungane mu buvuzi. Ibyo birafasha, ariko imbogamizi irimo nuko itegeko ntacyo riteganya koherezwa mu cyiciro cy'imirimo itanditse ari nabo benshi. Rero ubuvuzi kuri bose bugizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni gute winjizamo abaturage bose. Ibyo ni mu gihe wenda ku baturage bose bagera kuri 25% gusa ari bo babasha kugera ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Ufite abagera kuri 5% batabasha kuhagera. Rero ubuvuzi kuri bose ni imwe muri gahunda zafasha ko bose bagerwaho. Ni gute uzazamura umubare wa 25% ukawugeza ku 100%. Icya kabiri ni gute twakwagura serivisi zirimo gusabwa. Muri make ni gute twongera serivisi zitangwa. Icya gatatu ni gute uzabyifatamo mu gukemura imbogamizi zishingiye ku mikoro, ubwirinzi, imwe mu mpamvu zisunikira abantu mu bukene. Imitangire ya serivisi z'ubuvuzi yabisobanuye iki mu gihe udafite uburyo bwo korohereza abantu kwivuza. Abo bantu byanze bikunze bazakena, kandi ubukene buteza izindi mbogamizi ku rwego rw'ubuvuzi, bushobora guteza igabanuka rikabije ry'umutungo cyangwa kugusunikira mu myenda, kandi urwo ni uruziga rubi. Igeragezwa ry'urukingo rushya rwa malariya rwakozwe na kaminuza yo mu Bwongereza ya Oxford bwagaragaje ko bukora ku gipimo cya 80%. Ibyo bivuze ko rufite ubushobozi bwo kurengera ubuzima bw'abantu babarirwa muri za miliyoni nubwo kuzarandura iyo ndwara. Ibindi kuri iyi nkuru. Urukingo rwa malaria rwiswe R21 rumaze kwerekana ibisubizo bishimishije by'igeragezwa nyuma y'inshuro 3 z'igeragezwa ry'ibanze. Icyakora kugumana ubwo budahangarwa byakomeje kuba ikibazo gikomeye. Imwe mu mpungenge zari zihari nuko ubu bwashoboraga kuba ubwirinzi bw'igihe gito, kandi kugera kuri 80% by'umusaruro wari witezwe mu mwaka wa kabiri. Ni amakuru ashimishije rwose muri urwo rwego. Icyiciro giheruka kigeragezwa cyarimo abana 450 mu mujyi wa Nanoro muri Burkina Faso. Ibyarivuyemo byatangajwe mu kinyamakuru cya Lancet kibanda ku nkuru z'ubuvuzi, bigaragaza ko doze ishimangira yari hejuru mu kurinda ubwandu bwa malaria ku kigero cya 80%. Nta n'ingaruka mbi zikomeye zagaragaye. Aka ni agakoko ka parasite turimo kugerageza gukingira. Izigera ku 100 zakorewe amagerageza yo kwa muganga, kandi birasa nk'aho ubu ari rwo rufite ibisubizo byiza kugeza ubu. Uruganda Serum Institute of India rwakoze amamiliyoni ya doze z'urukingo rwa COVID rwo mu bwoko bwa AstraZeneca rurimo gukora urukingo rwa malaria rwa R21. Turimo kugerageza gukora igisa nk'ibyo kuri malaria, gukora urukingo ruhendutse ku buryo twasohora doze miliyoni 100 cyangwa zirenga mu gihe gito gishoboka. Mu mibare ya nyuma igaragara, malaria yishe ababarirwa mu bihumbi 627 mu mwaka wa 2020. Umubare munini cyane wabo ni abana batarageza ku myaka 5 y'amavuko bo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ishami rya Loni ryita ku buzima ryemeje urukingo rwa mbere rwa malaria mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize rwiswe RTSS, ariko R21 ishobora gutanga icyizere gisumbyeho. Urukingo rutanga icyizere kiri hejuru nk'uru rushobora kurokora ubuzima bw'abantu 100,000 mu mwaka, ndetse rukazageza ku kurokora ubw'ababarirwa muri za miliyoni mu myaka 10 iri imbere cyangwa irenga. Ibisubizo bizava mu igeragezwa ry'icyiciro cya 3 ririmo gukorerwa ku bana 4,800 bizasohoka mu mpera z'uyu mwaka, kandi abashakashatsi bizeye ko inkingo zatangira gukorwa ku bwinshi mu mwaka wa 2023.
Zimbabwe ihanganye n'icyorezo cy'iseru cyahitanye abantu hafi 700. Abenshi muri bo bari abana n'abantu bakiri bato. Abayobozi bashinzwe ubuzima bavuze ko kuva icyorezo cyadutse bahanganye n'iyo ndwara yandura iterwa na virusi. Ni indwara itera uduheri, gukorora n'umuriro kandi ishobora kwica abana batakingiwe. Muganga Alex Ntare Gasasira ahagarariye ishami rya ONU ryita ku buzima WMS muri Zimbabwe. Dore icyo abivugaho. For this initial phase, the vaccination campaign has been limited to the children from 6 months to 5 years. Kuri iki cyiciro cya mbere, gahunda yo gukingira iseru yagarukiye gusa ku bana bafite kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 5. Ariko turimo kubona mu turere tumwe twibasiwe cyane no mu biturage umubare munini w'abana barengeje imyaka 5 bayanduye. Icyo bitwereka ni uko dukwiye kwagura ikigero cy'imyaka yabo tugomba gukingira muri ubu bukangurambaga tukageza ku myaka 15, kandi dukeneye andi mikoro y'inyongera. Mu bijyanye no kwita ku bana bamaze kwandura, turimo gukora uko dushoboye ngo twubake ubushobozi hirya no hino mu gihugu, twongera guhugura abakozi b'urwego rw'ubuzima. Iseru yari imaze imyaka 12 itagaragara muri iki gihugu. Rero bamwe mu bakozi bacu bakorana bya hafi n'abaturage bagomba guhugurwa ku bijyanye no kwitahura no kwita ku banduye. Guhera ku mineke, ibintu byose bihingwa muri Maroc bikoresha ifumbire itari mvaruganda. Ubu buhinzi bwiswe Jinane Rakbir buherereye i Darbuza mu mujyi uri mu birometero 20 uvuye mu burengerazuba bwa Casablanca. Bwatangijwe mu mwaka 2003 na Fatuma Benadi Benibi Njerari wahoze ari impuguke mu mibanire y'abantu, waje kuba umuhinzi ukoresha ifumbire yo mu kimoteri. Inkuru irambuye. Kuva ku bigori kugera ku rutoki, ibihingwa byose hano umwimerere. Iyi famu yitwa Jinane Rakbir iherereye muri Darbuza, umujyi ubarizwa mu birometero 20 mu burengerazuba bwa Casablanca. Yashinzwe mu 2003 bikozwe na Fatuma Benabdenibi Gerari wahoze ukora ibijyanye n'ubumenyamuntu, aza guhindura ajya mu buhinzi bw'umwimerere. On utilise l'eau à très petite quantité. L'agroécologie c'est dukoresha amazi make cyane. Ubuhinzi bubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima rwose n'ubuzima bwiza bw'ubutaka. Ni ingenzi cyane. Ntabwo twitaye ku butaka uko bikwiye, nubwo ubutaka ari bwo shingiro rya byose. Kandi rero ubuzima bwiza bw'ubutaka bukaba budashobora kugerwaho nta fumbire. Benabdenibi Gerari anakira mu ifamu y'abashyitsi barimo na ba mukerarugendo b'abanyamahanga, akabasobanurira ibyo akora, bakanaryoherwa n'indyo ya tagine yateguriye aho mu mboga zeze mu ifamu ye. I met amazing people here that shared their opinion with me, and I love the idea of visiting. Nahuriye hano n'abantu beza cyane, bansangiza ibitekerezo byabo, kandi nkunze igitekerezo cyo gusura ifamu ikoze mu buryo burambye, kubera ko sinigeze ngira amahirwe yo kuyibona mu Bufaransa, kandi nibwira ko hariho hazaza hacu nk'ibiremwa muntu byujuje ubumuntu. Nsanga ibi bikwiye. Umwe mu migirire yahinduye no guhindura agakoresha ubwoko bushya bw'inyongeramusaruro. Muri aka gakarito igihishemo ni iminyorogoto ibarirwa muri mirongo niba ahubwo atari mu magana. Pierre Gartier ari mu bashinze ikigo gikora inyongeramusaruro zivuye mu myanda y'udusimba duto. Dukusanya tukanakira imyanda, tukayigaburira udukoko twacu. Umwanda utwo dukoko twitumye tukoramo ifumbire. Utwo dukoko natwo tukadukoramo proteine zishobora gukoreshwa mu biribwa by'amatungo, n'ifumbire izakoreshwa haba mu buhinzi bw'umwimerere cyangwa se busanzwe. Minisiteri y'ubuhinzi ya Maroc ivuga ko ubuhinzi bw'umwimerere bwageze ku minsi y'akazi irenga 1,400,000 mu mwaka wa 2019. Naho dusoreje ikiganiro cyacu bungabunga ubuzima cy'uyu munsi. Mwakoze kubana natwe. Ku yandi makuru yerekeye ubuzima n'inama zabafasha kubaho neza hamwe n'ibigezweho mu buvuzi, mwegere Ijwi ry'Amerika kuri wa3.radio.com. Mwadusanga no kuri YouTube, Twitter na Facebook VOA Radio yacu. Naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.